Shalom shalom. Ubu munsi rero tugiye kubabwira ingwara y'amenyo. Amenyo arajyana kandi abantu benshi barakunze kubakuramwo amenyo bitewe nuko kimwe arabungwa akaza ko ibintu bisa n'umuhondo canke bamwe agatoboka canke abandi akavunguka bitewe nuko aba yagwaye igihe kirekire umuntu ntiyivuze canke bigashika agafata imiti mugabo ntakire bivanye nuko uwo muti utabuhuye n'umubiri wiwe niko no bisobanura. Rero tugiye kubabwira umuti woroshe cyane mushobora gukoresha mu kwivura amenyo yanyu ndetse n'amenyo atera neza akera neza. Icambere ufata indimu ukayikata ukayikanya, ugaca ufata umunyu ugashiramwo, ugaca ufata tangawizi y'iteke nayo nyene ukaba wayisekuye mu kantu kameze nk'agasekuro ugaca uvayanga, niyo ushuza urinyugumuza mu gatondo saa sita uhejeje kurya no mwijoro. Ivyo ushuza urabikora mbere naho iryinyo riba rikurya urakira. Uwo munyu ukoresheje umunyu wa sel marine ca sel mare vyoba vyiza cane. Vyoba vyiza cane. Ivyo rero kubikora igihe kirekire biragufasha. Noneho n'impinduka uzocitera uyibona. Imana ibahezagire mu izina rya Yesu. Amen.